Kijani ifumbire je no mbanze mvuga cha fomi rya hinguro fomi irimo amanyanga kijya hinguro fomi nariko ndaraba naho nyemenge yagizwe n'abantu je 24 je manda 20 hinguro ngo fomi tuba witwara marabona aho je ndavuga amazina ngaha mugaje semera kari ujya mbu tubona tuvuga twitubuguza tunga akomeye ariko araguza n'izindi fomi hanze je sinemeranye n'abantu yuko ijya fumbira ijya hingurira societe hinguro fomi ari gwiwe nde je nyoza yuko ari umuntu aserukira akagwi kabagangi canka ibihangange muri leta turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize ucyumbwira yikunza kubikora saison C 2024 none kasaka maramazi mu Burundi ibice 90% babeshejweho n'uburimyi buno burimyi bubera mu misozi kenshi yajongorijwe n'inkukura maze kugira bimbure bigasaba ko bashiramo ifumbire no kuvuga ko ifumbire si ikintu gisanzwe mu Burundi irahara mu murima ntiwimbura kuva mu mwaka wa 2019 hari isoko rimwe gusa abarimyi bakuramo ifumbire iri soko ni hinguriro fomi fertilizer organomineral industries iri hinguriro rikora ifumbire ivanze y'ikirundi n'ikizungu maze buri mwaka bagakora amatoni n'amatoni y'ifumbire ibi tayari gukoreshwa n'abarimyi gusa kuva mu ihinguriro gushika mu murima bica mu masiriko menshi kuva ihinguriro ritangira gukora mu mwaka wa 2019 ryasinyaniye amasezerano na leta aho umurimyi abanza kuriha avance agahabwa gatike hanyuma akazorindira ko ifumbire mushikira iyumvire rero umurimyi aronse udutike dutanu tw'imifuko 5 nyene igihe cyo guteragira kirageze afise udufuko 2 gusa akazorinda heza guteragira atarahabwa ya mifuko isigaye uyu murimyi rero afise ibibazo byinshi mu mutwe kuko indi ifumbire sinda yihabwe uno munsi hari imyidogo myinshi y'abarimyi aho bahabwa inyishu zitandukanye rimwe na rimwe zivuguruzanya muri iyi video tugira twinjire mu mutima w'ikibazo byagenze gute ngo umurimyi yisange ngaha ahakenera guteragira akabura ifumbire byose bitangura mu mwaka wa 2012 kwigenekerezo rya 9 myandagaro mu mwaka nyene inama shikiranganje yarakoranye mu vyizwe hariho umugambi wo gufasha abarimyi kuronka ifumbire umugambi wise Programme Nationale de Subvention des Engrais au Burundi aho leta ishiramwe igice cy'amafaranga biciye mu kigega Fonds commun pour les fertilisants et amendement iki gihe fomi ntiyari bwasamwe ninda kuko hari hasigaye imyaka 7 yose kugira ngo ivuke ifumbire yapfa hanze ikaboneka nkuko nibindi bicuruzwa Burundi butihingurira byaboneka fomi imaze kuvuka mu mwaka wa 2019 yahawe monopole y'ijana kwijana nta fumbire yasubiriye kuva hanze fomi yategerezwa guhingura ifumbire kuyabarimye biciye muri wa mugambi wa leta wo gufasha umurimyi kuronka ifumbire fomi yasinyiraniye na leta amasezerano bise protocole d'entente aho fomi itegerezwa guhingura umwavu ikawushikanira umurimyi muri zone umurimyi yiyandikishije abafise udutike yahawe abanje kuriha avance maze ifumbire imaze gushika agatondana ka gatike yahabwa hanyuma akariha sorode canka yasigaye agahabwa umwavu akitahira mu mwaka wa 2020 ifumbire yatanguye kubura mu mwaka wa 2021 bigenda uko nyene imyidogo y'abarimyi ikomeza kuba myinshi mu mwaka wa 2022 byakomeje kunyuka kugeza mu mwaka wa 2023 umushikiranganje wa mbere Gervendera ko buca bimunanira kwihangana ahamagaza Hermenegilde Mayange atanga isiguro zituma ifumbire nishwagara bitaboneka Hermenegilde Mayange yari yasirikiye fomu muri iyo nama yishuye ko bafise ikibazo c'amapièce de rechange ariko ndira ko buca ati Jesse nkeneye ivyitwazo abene gihugu bakeneye ifumbire vyihuta iki gihe mu bubiko bw'amaBPA haragaragara kandi hari hageze ko abarinyi bateragira byashavuje umushikiranganje wa mbere maze akarira ihinguriro fomi ko ritari ko rirashitse ibyo giyemeje mugaye birazo bikaruka ari bya bintu ugacuza wateguye kuza gusikura kwicwa karitabonetse kubera amapièce de rechange na amapièce de rechange bari barondera umunsi
ariko icyo tubemerera nuko turiko turagira ikuvuga ko dushoboye kose ntacyo nyemerera none uvuze ko udashobora ari uri kurahingura ari uteza kwifumbira bene igihugu ntushobore kutubwira ati turakwa narizanye igihe none tubere amaboko imugonga bene igihugu ya byose ni uvuga utavuga akagozi n'umuntu bakacana urumva bigenda mu gihe abarimyi bakomeza kwidoga ko bataronka ifumbire fami yoyo ikomeza kwagura akarere mu gushinga yandi mashami mu bindi bihugu ibi benshi bibatera kwibaza bati ni gute mu Burundi ifumbire ibura ariko fami gakomeza kugurura yandi mashami hanze y'u Burundi benshi ntibabitahura harimwo n'uyasirukishira hamwe arucoto Vianney Ndayisaba wabona ko muri fami harimwo amanyanga ikibazo ca fami c'ifumbire je maze bise ndabikurikirana naragiye nakivuze mu vyo mbonesha amaso mu mankete turakora muri Aishoto kuko turavye ifumbire ya fomi bisanzwe twabonye karakamara amazi nakana n'abahinga aho usanga umuntu umwene gihugu mu Burundi nyarucariya ya ruguru yararishe amahera so yibanze akareha n'ayaheraheza bakama ivyemezo ko yarishe mu mwaka wa 2022 mwaka wa 2023 ugasanga uwo mwene gihugu nuno muzi aracafise icemeza ko yarishe mugategeza ronka ivumbire urabona no muzi two turaheza agatasi ku mwaka wa 2026 mugabo uno muzi tuvugana hakaba hari abantu muri hari abene gihugu barishe ifumbire ya muri fomi mu 2024 na gatatu na gatanu batarose ifumbire urumva yuko umbajije ikibazo ca fomi cyamije ifumbire manza twiyumvire duti mbe nk'umuntu yarisha amahera yiwe muri saison A saison B saison C umwaka wa 2023 na 4 na gatanu atagiye aronka ifumbire none iyo fumbire ko uno munsi amahera yiwe ari muri leta Numuse fomi amara ari muri fomi mvuge fosi leta ni fomi kuko amahera y'umwaka yaheze fomi bayiha ku mwaka uni fomi yafise umwe n'urugo ateza kuba yarose ifumbire iryo rima iri ifumbire ryaraheze ifumbire ntibarayimuha ibibazo bibiri gusa tuyumviye cengira ico mvuze ko kwiyongorana nyene none iyo fumbire bazoyimuha atere muri sezo yaheze kera icyo ni kibazo leta igomba kuyumvira mbe azoyirima iyo fumbire bayihoboye umuhu nyene kamera yiwe aribo bayafise azoyikoresha iki majambo kero vya fomi ikija ni fumbire je no mbanze mvuga cha fomi rya hinguro fomi irimo amanyanga kiya hinguro fomi nayo ndaraba naho nyemenge yagizwe n'abantu je 24 je manda 20 hinguro ngo fomi tubatubona witwara marabona aho je ndavuga amazina ngaha mugaje semera kari ujyamba tubona tuvuga twitubuguza tunga akomeye ariko araguza n'izindi fomi hanze je sinemeranye n'abantu yuko ijya fumbira ijya hingurira societe hinguro fomi ari gwiwe nde je nyoza yuko ari umuntu aserukira akagwi kabagangi canka ibihangange muri leta ndetse twenge nukuri ugize analize barabwiye impamvu je ntibaza ko ujya tubona tuvuga ngo natwara fomi sinema karibu ashobora kuba aserukira akagwi k'abantu bakomeye mu gihugu n'umunsi bagize fomi kugira ibinyungu zabo bonyene bakashaho umuntu ngo ni naka ati gute wewe umbwira gute umuntu yotora amahera y'abene igihugu aciye muri leta umwaka wa 2022 2023 2024 intatanga ifumbire agaca yigomira uko tijanda janda akagoma yemewe bamutera amashubu kandi amafaranga yarayariye amafaranga yose baramuhaye ararya ntatanze ifumbire ngo mene bwa kubera iki je nageze kumviriza umuvugizi icega cy'umuyobozi mukuru wa fomi yishura ku mushikanganje w'igiga ca leta avuga ibya fomi uravye kuntu yamukariye n'ihinguro bamaze kubona ihinguriro ishirahamwe rituka ishirahamwe rihabwe urituko ari isoko
kuko utanga isoko umushikiranganje wiga ca leta ujya ni leta ari aka isoko fomi muga akagaca mufata yuko umenga tarakimazi none hagati umwigisha n'umunyeshuri ndakomeye none je to dusama kenga amaze yibange kubwire ingwane ya fomi itoto nk'ifumbire ndukubanza kuraba neza ijya fomi yuko atari diri bavuga ati turonda amahera dushatse turimba ifumbire ntawe dufata nitwebwe nyine aho nyine ngeze aho nyine kandi handi manyanga ari muri fomi burya ndavuga manyanga hari cyena menda hapa ugiye mushanga yanje rw'imye n'ubworozi twigije programa n'ukuntu bagira budgetiza kugira ifumbire iboneke barabikora uravye muri finance barategura neza bakavota n'amahera azokora mu ifumbire mugabigeze muri fomi mumenye ko hari n'ifumbire iva hanze burya bigeze mugabe bikugwa na fomi ni fomi zose byemenyera je bamvuga fomi bigeze muri fomi bica bitera bifirayo fomi gize yatanga ifumbire ifise aba distributeur babo ifumbire shikira mu ibanda imaze gushika hajya nyene wazi igiko haje imifuko 2,000 baca batanga 500 igihumbi na 500 baca isomba mu ijoro ikaja mu makomisiyo mu y'abantu akarorero genda urondera ifumbire mu bene igihugu ko bayirose guhera tugomba duhera 2025 2023 genda urondera ifumbire na Eurofros mugugiye mu y'abantu abayicuruza mu kinywabi agafuka 25 150 120 urya munini ya 50 20 amagaya 50 amwe 3 yuzuye none ko toze ifumbire iva muri fomi ikorerwa muri fomi igahabwa abantu bazwi muri leta bigenda gute kacisohoka gucuruzwa ico rubanza bibico kibazo naco nyene ko kihari ico je manze ngezaho yuko fomi bwa mbere abanze hariho mumenya yuko hari akaguru kayifanya umudane wo mumenya umuntu ucuza ifumbire mu kinywabi ifumbire gugwa ibihumbi agafuka gugwa 32 33 kacugurisha 150 ahantu hari administration igipolisi kumwe k'ibitoro none ruva amastasyo twasope ngo wamubona yatanze igitoro ije gitanga ucugisanga mabuni hari yawe kwa gicuruza kandi abagicururiza usanga hari polisi mande ya none ushaka bigende gute mu gihe dufise indongozi guhera hasamo n'inzo z'umutekano usanga ari wasigara bacuruza bivyo bintu by'amanyanga none we mugira we umupolisi amaze kuba igito gicuruzwa ntagifate ifumbire kato mu furundi ntagifate twatwumvikira ntaco twumvira ngaho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 umushikiranganje w'ubutunzi Arendi Kumana imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka nawe yarashize habona igipfungu kiri mu mikoranire ya leta n'ihinguriro fomi haje mwabonye ko natumye ku isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanje nguma nitegura iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko iyi nafise avenant au contrat ije muri décembre 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé de 7,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fomi yayizanye ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi shaka kutubwira avenant au contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale ni mumfashe ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle ikashitubya ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bace bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C
y'umwaka waheze none woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Iki ni cyambere. Ikiza nindi avena au kontra décembre 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni majana 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibintu twobikora. Ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe. Hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenasi yonda yaronka mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranya. Ibi rero byatangaje Faustin Ndikumana serukira Parseme natahura ukuntu kuva arendi kumana ashikirije ibi bintu hatarajaho komisiyo ikora amatohoza ico yise commission d'enquête parlementaire kugira batubwira uko vyagenze. turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize. Nitse tukuzo turabona baza kumbiriza umengo barumvirije. Barababwiye biraheze. No. Jewe la fois prochaine ntumvise Perezida wa Sena yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire iby'amazone byose n'ibikene byagenze. Iyo ni paralysationnelle bayibujije parlementative no rien faire. Naho vyakabaye givyo yibaye utabona de commission zivuga ati reka turayimesero ministre twabonye ibi. Hano ko tabigenda. Gouvernement rega na gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date du passé. Ça date du passé nibyo muri 2024 2020 hari biravuga date du passé. None mu misi heze l'actuel président du Sénat j'espère mushikiranganje wa mbere nta byazi yatwara leta. Est-ce qu'il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sénat? Non. Ya ikintu cha cohérence. S'il vous plaît. Turakiba biyo cohérence. Kandi abantu bose bona barabona ingene impuzi ziko zirakora yuko ari impuzi ipara. Ikibazo c'ifumbire mu Burundi kiracara kananira abahinga mu gihe bamwe bavuga ko kugwaho monopole maze abashoboye kuyinjiza mu gihugu bakayizana. Wewe urabibona gute kugira umurimyi aronka ifumbire ikwiye maze yimbura umusesekara ibizotuma igihugu gitera imbere?